amashuri afise azohanwa hisunzwe amategeko naho bizomenyekana ari kariga canke akora mu gipolisi. Vyongeye n'abazoba babimufashijemwo abajejwe intwaro, inyigisho n'abandi bazobihanirwa hisunzwe amategeko. Tubasaba rero dukinge tutaroneka. Kubijanye no kwiyandikisha, ipolisi yaratunganije ibisabwa vyose. Ujeje gukurikirana ico gikorwa abanza kuraba urupapuro ku rundi ko rukwije kandi atamahinya arimwo. Ahejeje uzoba ashaka kwinjira niwe azokwiyandika wenyene mu gitabo kibigenewe, agashiramwo amazina yiwe yose, amazina y'abavyeyi, igitsina ciwe, ubwoko bwiwe, umusozi n'ikomine avukamwo, umwaka w'amavuka. Ahejeje agashirako umukono. Muze mukurikirane mudufashe kuko abapolisi biwacu nabone bagira amakosa cyangwa bariko barandika. None umuntu adashoboye kwandika yiyanditse mu gitabo gute? Ibi vyo kwiyandika mu gitabo wenyene no kugira bwa mbere tubone kuzi kwandika. Cyane iwacu by'ubwoko ni ibintu bigoye, no ubwivugire wewe nyene apana ku munwa, ubwandike wewe nyene. Niba uri umuhutu andike kuri umuhutu, niba uri umututsi andike kuri umututsi, mugabo vyiyandikire. Ahanye bagombye gukuraho ivyahora vyibonekeza. Umuntu yaraza amaze kubona ukuntu abantu batonze, akabona ati kumbure jewe nivo yiwanje ngiye muri ubwoko byaza gufasha, akavuga ati jewe naho yandike ko n'umututsi, je sivyo je ndumuhutu. Umva rero nta kibazo kizoba kirimwo, ni uzovyiyandikira. Ica kabiri, hariho abavyeyi baza mu nyuma bagacavuga ngo uwo mwana wanje ngo yanditse ko ari umuhutu kandi ari umututsi. Umwana nawe ateka je ndi umuhutu. Umva ko dufata ibyo yiyandikiye kuko ubwoko nubwo wemera wewe nyene. Iwacu by'ubwoko ni ibintu bigoye, no ubwivugire wewe nyene apana ku munwa, ubwandike wewe nyene. Niba uri umuhutu andike kuri umuhutu, niba uri umututsi andike kuri umututsi, mugabo vyiyandikire. Ahanye bagombye gukuraho ivyahora vyibonekeza. Umuntu yaraza amaze kubona ukuntu abantu batonze, akabona ati kumbure jewe nivo yiwanje ngiye muri ubwoko byaza gufasha, akavuga ati jewe naho yandike ko n'umututsi, je sivyo je ndi umuhutu. Umva rero nta kibazo kizoba kirimwo, ni uzovyiyandikira. Ica kabiri, hariho abavyeyi baza mu nyuma bagacavuga ngo uwo mwana wanje ngo yanditse ko ari umuhutu kandi ari umututsi. Umwana nawe ateka je ndi umuhutu. Umva ko dufata ibyo yiyandikiye kuko ubwoko nubwo wemera wewe nyene. Kwandika acamuha agapapuro kerekana ko yiyandikishije, agashirako ifoto y'uwo ahejeje kwiyandika, izina ry'uwiyandikishije, inomero yagize mu kwiyandikisha, inomero y'akarangamuntu n'inomero ya telefone. Waje rero gukurikirana ico gikorwa aca yishirako amazina yiwe, agaca kubitako ikimangu mw'ifoto y'uwaje kwiyandikisha, akongera agashirako umukono wiwe n'ikimangu. Uhejeje kwiyandikisha aca atahana ako gapapuro bamuhaye récépissé, ari nako azokwerekana aje gukora ikibazo. Kuri iki hinye ca récépissé umuntu agenda atwaye, récépissé itagira ku ifoto, itagira ku ikashe, iba ari iy'amanyanga. Rero navuze ko harimo ubunenge mu bintu tumaze kubona. Umuntu hazanga ngo ntibirakunda gushika, mugabo mu bandi biriko bihora bishika. Hariho dusanga umuntu abandika ari umuntu natwe nawene baduhaye, mugabo atari umuntu afise inguvu nyinshi cyane, ngomvye kuvuga inguvu z'akarangamutima. Ugasanga yibagiye kubera ko arihuta, ibereye yagiye mu bindi. Wewe ujejwe intwaro,
no kubibasigurira neza kuko iyo foto nituyemera aje umunsi ukora ikibazo ntazokora ikibazo mugabo akazana reception itagira kwikasha tuzoyakira kandi azobahombye kandi twe tubaduhombye kubera burya hari naho uwari yabaye mu polisi akwiye cya kabiri kuri ico nyene hariho handitse ko bandikira ku biro by'igipolisi niho bandikira canke ngo bakavuga bati uje igipolisi ngahanya akabivuzo bikana mustane ati bazokwandikirwa ngaha tuvuge ngaha nyine ndabona ko mengana basikara niho bari kwarandikira naho nyine gusa mu kabare ntiharimwo uje intwaro ukabona bariko bandikira abapolisi ugasanga ari mu kabare sibuguti ibyo bintu sivyo ko niho hava mwayo muto tunenge kujanye uwajeje gukurikirana ico gikorwa cyayishira ko amazina yiwe agaca kubita ikimangu mu ifoto yiwaje kwiyandikisha akongera agashira ko umukono wiwe n'ikimangu uhejeje kwiyandikisha catana agapapuro bamuhaye recepise ari nako azokwerekana aje gukora ikibazo kujanye no gukora ibibazo umugabo ashizweho n'umushikiranganje uca wiga dossier zose ukoresheje ubuhinga bugezweho ikiganiro cibizoba byavuyemwo kizomanikwa ku migwa mikuru y'amakomine bavukamo aho hakiri kare mugihe dusanga ataco mwabivuze ko canke atamahinya agaragara yibonekeje abo nibo bazoba bemerewe gukora ikibazo bakaja mu ihiganwa ry'abandi twisunze ikirangaminsi cyadekanijwe no gutegurira rero abana banyu kugira muze muronke abaserukira komine mu rwego rw'ipolisi mu ntumbero nyene yo gukinga ubusuma ushobora kwiyadukiza nta muntu n'umwe yandikishije mu gisirikare mu nyuma akirukanwa kubera ububeshi mu bisabwa kugira yinjire azokwakirwa kuvyerekeye ibibazo twasaba abajejwe intwaro inyigisho n'umutekano ko boturonderera aho ibibazo by'ubumenyi n'ibyo kwinonora imitsi bizokoresherezwa murondera hagutse nk'uko mwahora mubigira tubasaba ukwitanga kwinshi ntihagire uwinjira ari ukarenganije uwundi mu kubirenza ko uruho rw'amazi ubushanganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano ukawuboneyeho kubashimira kumwitwararika muzogira kugira mutegurire hamwe ibijanye n'injizwa y'ugwaruka rwanyu mu gipolisi ukongera ukabashimira kandi ku nteguro ibereye muzogirana ico gikorwa umwe wese mu vyajejwe twisunze umutima w'ukunda igihugu murakoze Imana ibahezagire ijambo ni iryo ico nibaza ntaramaze gucamo mporangira kugira ngo bikunde nzokrea group irimwo twebwe irimwo abashefu do zone kugira ngo mubone neza abantu banyu uko bariko barandikwa ku munsi raporo dutanga ku munsi yabiyandikishije namwebwe muyibone mugabo dutanga ibiharuro gusa dutanga amazina ko nitwobivamo icyo ni kimwe icya kabiri nuko iyo hari icyo tugomba kumenyesha cyihuta biza turakimenyesha umva harimo umustanteri kumanuka kugira ngo amakuru abaje nizo tuyasangire byoroshe nibaza ko ari uburyo bwiza narabonye aho maze guca bituma intwaro tugumana gushika kuba tugitangura kuri ama etape yose amanivo yose gushika duheze nuko rero nagomba nsubiza ijambo hanyuma muvise ibibazo muce mubibaza tugerageze ibyo nashoboye kwishura amfasha kubyishura ibyo mburira inyishu gose canke mugenzanje tuja tubijana tuzoheza rero tugire tubaronkira inyishu n'ubwitange ariko dufisemwo abana biwacu babizobereye bazodufasha n'ubwira baduhugure twicaranye nk'uko uye muhira batubwira ati
ntimeze uku rero ni vyiza yuko urwo rwaruka rwacu twoheza tukaruhimiriza. Mbe mu ntwazangabo bisaba iki kugira ushobore kujayo? Ikibazo cy'iwanje cy'ubwa mbere kugira twumve yuko dushobora kugira na cane cane impamyabushobozi bimeze gute. Reka ndabishura mu bisanzwe impapuro zisabwa niziya mpapuro zisabwa umuntu wese ariko arondera akazi. Icyo bitandukaniyeko mbere twebwe bakoze kuba ico kibazo bitandukanye n'igisirikare nuko mu ntwazangabo uba waramaze amashure ya mbere no kuvuga poste fondamentale, ukaba waratoye ikibazo ca leta exeta, mugabo ntidushirako kujya kw'abandi kuvuga ngo agiye muri kaminuza, wagitoye ikibazo ca leta exeta twe turamwakira afise 50% turamwakira. Hari edition muraba, ico ni cyambere. Nta edition twe turaba ry'amakondisyo gusa y'umyaka. Ni wowe wize hakiri kare kwa ufise imyaka 25 mugabo ukaba waheje batoye wakoze exeta ya 2023 urababwira zo yandikishe ntangwane zirimo, kuko hari abana burya nkahanye mu gisagara naho bavuze ko benshi batagira batangwa kwiga bakiri bato ugasanga bahije bafite imyaka 20 yatoye ico kibazo ca leta. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu, kuri aba b'umwaka bahejeje umwaka bazana attestation de réussite à l'examen d'état igitangwa ubunye ngo n'amaze premier barayitanga muri des pays ya attestation il relevé des points. Umuntu uzenya abakera nabo rero mugabo bazana diplome ko diplome bazironse diplome d'état no kuyizana tukayibona kubera nayo ma extrait y'icyo turabivuga harimo abanyanga muri des pays ugasanga baramuhaye extrait kandi atamenye exet. Ivyo rero turabitora, ivyo do ntagera umuntu azosohoka turabitora iyo bashobora kubibona ukaduta, hakaba naho tubibona mugabo tubanza kubibaza ukarungika liste y'abantu bose biyandikije muri Nyanza n'amashuri yandikishijeko bagaca tuba turabira twamba twabafasha. Ivyo no kubabwira ntazo bigwaragira ni uko rero mbanize impapuro zisanzwe extrait d'acte aya attestation d'état civil ukazimanuka zose cyane cyane kirimo gikomeye niyo diplome. Gasubiremo ndabasomera ngaha yisome muri communique tegerezwa gutanga ibi bikurikira. Sinunze gusoma communique yose, ngiye ku gace ka gatatu niho biri, kandi ari gishoboka izi communique nk'aba chef de zone mwari kuja kubifotora hanyuma bakagenda mujanye kugira ngo iyi sensibilisation kunishike kure. Twibaza ko muhora mushira amashinge kubona niko tuhora tubona babigira amashengero n'ahandi. Rero ibikenewe ni fotokopi ya karanga muntu. Cyo ni cambere urupapuro rwerekana amavuko yiwe extrait d'acte de naissance. Ikigira gatatu kirikira umuviti, murazizi mwese kirikira umuviti niyo witegurira. Hama ikigira kane urupapuro rwerekana ko atubatse n'etat civil rutangwa nabo. Hanyuma ubwo bwa kane ubugira gatanu urupapuro rwerekana umwirondoro wiwe, identité complète mu gifaransa. Hanyuma urupapuro rwo kwa muganga rwemeza ko afise amagara meza menga mu gifaransa ni aptitude physique. Hamwe urwo rupapuro rwerekana ko akomeye rutangwa n'umuganga wa leta yemewe na leta. Gacazana n'amafoto atandatu, ifoto passport bwa foto uciriye ngaha ntazozana ibifoto urumva yifoto jinize bazapantaro zimwe ziri defi udufoto twatu ni passport dutandatu. Hama urupapuro rw'umutsindo rutanga uburenganzira bwo gukurikirana inyigisho za kaminuza canke urundi rupapuro
rungana narwo rwemejwe n'ubushikiranganji bubijejwe. Urumva urupapuro rw'umutsindo nimwe bavuga ni diplome yabisubiyemo yabivuze ni diplome ku myaka yaheze hamwe na attestation de réussite uyu mwaka kubera ama diplome nayo yatanga 2024 hari diplome zirasohoka acaza na attestation uyu mwaka mugabo y'imyaka yaheze ama diplome yarasohotse abo bazoca bazana amafotokopi ya diplome conforme à l'original nizo bazoca bazana nivyo. C'était pour compléter ku kibazo yari yabaje ujejwe intwaro administration des étoiles. Sawa rero reka tuba ko abana benshi baraheza amashuri barenze ibya myaka birangiza gihenze mbere bavuze 25 benshi rero barakunda guheza bivanye nuko usanga benshi batanga imyaka 10 basanga rero bahejeje barenze imyaka 25 nta kuntu uza imyaka gatoyi kuko ufise itandatu n'ibindi ukibasha kuyinjira ati nabikorera imyaka mfise ko kwiruka ndabishoboye sanze imyaka maze myinshi bo haruhande y'ivyo mwatubwiye yuko hariho abantu bashobora gusinya impapuro bagasinyira abantu ko mbure ko ari tasivile tariyo ariko biragoye twavuga ko bigoye kumenya kuko byinshi bibera muri imanza kandi byinshi bikora ububizanye. None umuvyeyi we aja kugira yuko ari munsi y'umuhakana gute umva ikibazo gakiraho nyene rero nibaza yuko ikibazo kiri ku bavyeyi bo inama ni nziza ni benshi baba batubwira yuko baburi nyene binjira mu mpazangano na cyane z'ipolisi kumurengera ngo mu gihe guca mu binyanyo kuko bavuga yuko nta bagarukira kure bikunde ko bashikaye. Turabashimiye rero ibikorwa cyiza kubwanjye ndashimiye baba ni bahora bavuga baragenda bashikirwe ndabona ko bagiye gushikirwa ko mwarinze mudutumako tugerera tubabwira iki ibintu bimeze neza sivyo byakiraganye ko banenga ariko batubwira ko bahinduye umutenyo ni kugenda nibona rero mwakoze turasaba system ko mutumba w'Ibukeye kinumva kiriko kisa n'ikigomba kuryohera ningene mugiye gukoresha ibibazo muri aya makomine mashasha. Kare abahungu bacu bamukiye yagiye kwiruka n'abanyevugizo n'amabanda basigara batibona iyo baca abahungu bahorwa mu misozi avudutse yabavudutse ubwo ko mugiye gukoresha abantu bo mu kiyaya basanzwe bwose bafise novuga uburinganire bumwe bwo kwiruka nibaza ko bizotwora kenshi bahora basubira inyuma kibazo cyo kwiruka kubera bahora biruka n'abana bamenye kwiruka mu misozi. Ikindi je mbonye gishasha nyinzi nama ryamenda yibonye size kandi bari bwabibone aho igipolisi igomba kwinjiza bagira inama nk'izi twaratona amakomunike gusa mu ma WhatsApp bikaba bihereye hiye. Rero ko mumfashe n'umwanya kuza kudusigurira indongozi zo hasi kugira natwe byo guhimiriza bijya kwaruka ariko raheza amashuri cyangwa guheza amashuri nibaza ko bigiye kuryoha kandi mugiye kuronka benshi bazokwinjira muri nzego z'umutekano n'ibyo tugira imana. Ubwa mbere ibibazo byari byo cyo bose babibaza ngoma mpere kwa nyuma ngoma mpere kwa nyuma nduga nzi guhereza kuri cyo zone mukubana mu bisanzwe nimugende mubwira abantu bigize neza kwaza ikibazo ntibiruka basiganwa n'umuntu ikibazo cyo kwiruka niyo ngorane mbwato babwira bagitangura burya ntibiruka basiganwa n'umuntu
biruka basiganwa n'umwanya. Ni ikibazo cyo kwiruka. Dukoresha ibibazo bitatu. Hari ibibazo vy'umutwe bigizwe n'igifaransa n'ibiharuro. Hakaba ikibazo cyo kwiruka. Hakaba n'ikibazo c'amagara. Cyo bita test medical mu gifaransa. Rero ku kibazo cyo kwiruka mugende mubabwira ahubwo babe barimenyereza. Ntibirukana na mugenzi we. Ko twebwe ntituraba ukuntu barushanije. Mu kwiruka washitse ubwa cyangwa kabiri. Turaba umwanya yagize nawo twandika ko n'ikibazo kandi gitangirwa amanota. Rero mugende mubabwire ko niyo ngwa nabonye benshi bagira. Ngo magende babwiye ko mbere n'ivyo bakora. Mu ico no kwita test physique. Bariruka imetero 2400 2400 meters. Ni kuvuga umva ko ari 2 km 400. Izo bazirutse dufatira ico no kwita ingero. Ingero muri do calcul dukoresha ijya muri FIFA mujambwira muri mwese muyironderera murayisangamo ati haranditse ko amanota harya umuha aje umubwiye amanota umubwiye umwanya yiruse cyabona wenyene umwanya yiruse ni 2400 ati niwe wagize iminota 8 n'amasegonda ngana gutya uri umuhungu ufite 20 ku 20 niwe wagize 10 akora karone ntanze niwe wagize 10 n'iminota uri umwigeme ufite 20 ku 20 ugenda umanuka rero none mubabwire rero bagira cyo ni cyambere bariruka cya kabiri baragira pompage cya gatatu baragira abdomino aho hose dukoresha icyo iyo ngero yo muri fifi kukoreshwa ahantu hose umva rero nta muntu umwe turenganya uzobona avuze ati byanse ntaba sukubera ngo yasizwe n'umunyevugizi reka yasizwe n'umwanya wamugize cyo mucumbe nuko kwinama zimanuka gushaka ku makomine ni ryambere turi mu mbonoka zoza hajya imbonoka zoza aho muri mwese mu gisata cyose mugenda muraba mbega ni iki twohinyanyura kugira ngo tuduze intuzeye umwimbu umusaruro nk'ubu byarabonetse neza ko muri amakomine mashasha ni manini nkuko nabivuze nuko tuza tukegera ku makomine cyo gituma cagira amakomine yegeranye wana Nyanza na Rumonge biregeranye nuko honye tugume hamwe ico rero nico ni gishasha kandi nigifasha kandi kizosubira inyuma Remi ati imyaka nakivuze imyaka burya se twayishinze sinumugwi imyaka yanditse mu bwizo shingiro amakoresho kwituma bujya muri bwizo shingiro kuri umwene gihugu kuba ufise ntibavuga neza ntibashavuga neza gutyo mugabo ugiye mu mategeko rera agenga igipolisi bo baca babivuga neza imyaka ntarengwa iyi myaka rero 25 niyo nagomba niyo mvuga wavuze kuzi kwiruka kandi umva ko bishoboye ariko burya ikibazo kiri hamwe mu kubishinga babishingiye ku magara no kuri development d'economie ukora ni washika hari yanye mu ishuri formation uzogira ivyo ukora nico gituma kiza kurenza ahubwo umuntu aje yarengeje wese genda mubona je ntwari nababwiye ko ntwari ishuri gisongezo mu polisi jewe abanyeshure inyuma y'amezi 2 ndakubwira nti wewe warabeshe biyo twamwe tuvuga hajya wewe nta myaka 50 ufise mike ni 30 tubibonera he ukwezi kwa mbere kuba ari kubategura umubiri bagutegura umubiri wabo kugira ngo bamenyere sport nokura umuntu ngahanye ahora ngaha impande ya y'uruzi ngucu ushika umwirukana ibirometero 5 ya genda bukebuke mugano ugenda bukebuke kubera akoresha inguvu uzegenda igabanuka bukebuke hanyuma mu kwezi kwa kabiri
aba yatoye umurongo neza cyane yakamutse uca uko afungura ko bafungura ibyo kurya bikwiye kandi bikwije ibisabwa wa wundi rero muto aca duga aca komera agaca byibuha wa muzehe aca koroka ni naba rero tuzocubona uzoca usanga kenshi bagwaye nibajya abantu babona bagwara ingwara usanga maladie chronique zose zigatangurira muri pharmacie umva rero icyo kintu burya uyu muntu yagishizeho nibaza ko ari umuganga uwo muzobora muzoje mutubwira vraiment icyo ni uko état civil ni byo chef de zone ubwo urafise mu byarawe